Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mbonesha kure y'umuhuza ATV. Ndagwaye ikaze wowe uherereye hose mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ku itariki ya gatandatu Nyakanga 2023. Amakuru tubazaniye araza kwibanda ku yari kwavugwa cane mu gisata c'umutekano. Aho uherereye hose kuramutsa kandi ndaguha kaze. Ndazi ko mudukurikira muri henshi hatandukanye, hari abadukurikira bari mu Burundi imbere mu bisagara no mu ntara, bari mu bice bitandukanye mu bihugu bibanyi no ngaha ku mugabane wa Afrika. Sinibagiye kandi bari ku migabane ya kure, mwese ndabaramutsa kandi ndabaha kaze aho buri umwe wese aherereye. Nivyinshi rero tuba tuhoreza bivugwa cyane mu mutekano, agateka kazi na muntu, politike, ubutungane, imigendero y'u Burundi n'amakungu n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye avyatangajwe n'abategetsi batandukanye byaranyegejwe biba bivugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru. Kuri yose turayatohoza kenshi tukifashisha n'amasoko yacu ari irya nino mu nzego no mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Cyane kuri subscribe canke sabone. Ugushiburira agakara mu mashamba n'uwo mwicaranye kuziko. Komine ya Mabayi yo mu ntara ya Cibitoke ivugwa nk'ikirimbiro ry'abarwanyi b'umuhari FDLR ndetse n'aba Roberi bagwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Majambo arimo agashavu kenshi, mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yavugiye muri komine Mabayi intara ya Cibitoke kwa 22 ukwezi k'umunani, yaragabishije abanyagihugu bo muri iyo komine ko ubu vavanura n'ingendo mbi yo gukorana n'inkozi z'ikibi zishobora kubakwegera bakinjira mu bihe by'intambara nk'ivyo bahozemwo mu myaka iheze. Mu majambo yandakugarika yarabwiye abanyamabayi ko leta ifise amakuru ko hariho abategetsi n'abanyagihugu bariko barakorana mwibanga n'abagwanyi b'uwo muhari w'intera hamwe, bakabaha ibifungurwa, bakabaha indaro n'ibindi vyankenerwa, abasaba ko iyo ngendo boyihagarika hatarafatwa ingingo zikomeye harimwo no kubakura muri ico kibanza kugira abasake abo bagwanyi. Umushikiranganje wa mbere yabivuze inyuma yaho izo ntera hamwe zigavye igitero ku muhana wahora arongoye imbonera kure muri komine Mabayi zikamugandagura bahari ku itariki 9 Myandagaro. Ntera hamwe zigwanya igihugu c'u Rwanda zihigiki mu Burundi. Nyuma yaho umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi azoreye itangazo ku munsi w'ejo akaboneka nk'ufise amakuru mugabo adashobora gutanga ku vyabaye muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza. Twahavuye twakura isoko ryacu mu bikuru vy'igisirikare kugira aduhe umuco. Aho ni mu kinyamakuru Ejo Heza nibo boba barabivuze. Iryo soko ry'ico kinyamakuru ryavuze ko abo bagwanyi b'umuhari wa FDLR atari bwo bwa mbere babonetse mu Burundi. Abagwanyi b'uwo muhari batangiye kuza mu Burundi mu mpera za 2015 bivuye ku nteguro ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bwari bufise. FDLR wafashije guha inzahabu n'ubundi butare ukura mu gihugu ca Kongo ubutegetsi bwa Nkurunziza kuko bwaheruka fatirwa ibihano n'amakungu bivuye ku kiringo ca gatatu. Nawe Nkurunziza abemerera kubaha ibirwanisho bazogura ku izina ry'u Burundi no kubaha inzira bazocamwo mu gutera ibihugu bitandukanye. Bayiciye mu ntara ya Cibitoke cane Imabayi iri ku rubibe rw'u Rwanda. Ico gihe inzahabu z'u Burundi zarafatiwe ibihano ku isoko mpuzamakungu kuko zafashwe zivanzemwo izo zo muri Kongo. Biramenyekana ko izo za Kongo zitangwa na FDLR. Nubwo ntera hamwe rero zimaze kwinjizwa mu Burundi, zashize ikirindiro muri zone ndora ya komine Bukinanya na mu ntara ya Cibitoke. Nkurunziza yaciye agena General Gervais Ndirakobuca ico gihe ari umushikiranganje w'umutekano bari wakurikirana ubuzima bw'izo ntera hamwe aho indora, aca ashinga General Bizimana Godefroid Batazira Verema. Ico gihe yari icegera c'umukuru w'igipolisi ngo bari we atunganya ivy'intambara z'uwo muhari canke chef d'opération mu gihugu c'u Burundi. Soko ry'ico kinyamakuru ryabandanije ritohoza rigira vyinshi rishira ahabona. Hari amakuru avuga ko kuva aho Petero Nkurunziza apfiriye ubutegetsi bukaja mu minwe ya General Varisito Ndayishimiye, ayo masezerano izo ntera hamwe yaciye ahagarara. Abategetsi bose bo mu nzego zitandukanye bari bafise aho bazinanye nazo bazisaba gukinjura ku butaka bw'u Burundi gasubira muri Kongo. Ku ruhande rwa FDLR yabicishije ku wari umuserukizi wayo mu gihugu
c'u Burundi yitwa Nyamusaraba baratangaye cane kumva iyo ngingo y'abategetsi kandi uwo muhari hari abategetsi benshi bari muri CNDD-FDD wahaye amafaranga menshi cane harurwa mu mamiliyaridi y'amadolari n'imiganda y'inzahabu itagira igipimo kugira bazokorane mu myaka myinshi iri imbere. Muri Fidel bakavuga ko kugira ayo masezerano ahagarare n'abo bategetsi bategerezwa gusubira ivyo bahawe n'uwo muhari, niho hahavuye hakoreshwa inguvu mu kubatuza. Batahunze rero barafashwe abandi barucwa, Fidel ca irakabika. Makuru rero abandanya avuga ko kuva aho Varisito Ndayishimiye afatiye ingingo yo guhindura ibintu mu gihugu akarahira ko adashobora kubasa amurarwa mu mafuti, hari akagwi k'abategetsi bo muri CNDD-FDD baciye batangura kwiga umugambi wo kuraniza ubutegetsi bwiwe mu gutoba ubutunzi. Ivyo vyanse bace baja mu vyo umutekano. Ku kibazo c'umutekano basanze batoshinga imihari y'abarundi ngo bishoboke, niho guca basubira kurondera zari hamwe zagumanye inzika kuko zirukanwe nabi mu Burundi bikozwe n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye kuko uko interano zagarutse mu gihugu c'u Burundi. Bw'ayo makuru ngakuka rwi k'abategetsi bo muri CNDD-FDD bashaka ko Ndayishimiye aboneka ko yananiwe n'ivy'ubutunzi bw'igihugu, aciye yongera ko ivy'umutekano gutyo ikiringo kibe icanyuma. Matora yemirije baze bashireho umukuru w'igihugu abandanye iragira rya nkuru nziza yo kureka abategetsi n'abanyamugambwe bidahere mu bigega by'igihugu nk'abakigwaniye. Ku vyavuzwe rero ko bari umuhari wa Red Tabara wateye igihanga, isoko ry'ayo makuru rivuga ko atari bwo bwa mbere uwo muhari wiyitira ibitero utakoze ngo kuwa 20 kwezi kwa 10 2018 ku mutumba wa Nyamitanga uri muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke harabaye inkinamico ya Petero Nkurunziza. Ibirindiro vy'abasirikare biraterwa ariko Red Tabara yaciye ivyitirira itazi ivyabaye n'ico bigamije. Ni kuko vyaraye bibonetse aho izo nteramwe zarashe umunara w'itumatumako ujanye n'ikirere indege zicamwo ugaturira imodoka kugira ugabishe b'abategetsi bawigaramye. None Red Tabara yavyitiriye aho abarundi benshi baciye bawurona nk'umuhari w'iterabwoba haguhangana n'abajejwe umutekano wica abanyagihugu konona itunga ry'igihugu. Abiyita indongozi z'uwo muhari bakunze gukora ivyo iyo bashaka kwereka bigeze kubafasha mu kubaha amahera ko ataho bagiye bashaka babahe ayandi, ariko mu by'ukuri uwo muhari ntubaho kiretse mu matangazo. Umutegetsi w'isoko ryacu mu biro bikuru vya gisirikare yangije avuga ko karwi k'abategetsi bariko barashaka gutoba ubuzima bw'igihugu bageze mu guhungabanya umutekano gashobora gukwega vyinshi ku buryo ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye bushobora guca bufata ingingo yo gukoresha inguvu mu guhana abo bose bazokwagirwa n'ubwo bugizi bwa nabi, gutyo ubutungane bukibagirwa hagakoreshwa ibihano nk'ivy'igihugu kiri mu ntambara. Rero ntawo kwibagirwa ko n'inzirakarengane zibamwo kuko ata matohoza akorwa mu bihe nk'ivyo. Inkuru rero twari twabateguriye twifashishije ivyanditswe n'ikinyamakuru Ejo Heza. Reka amakuru yacu rero tuyabandanirize mu bindi bisata bigiye bitandukanye. Mu gisata c'amagara y'abantu, abajejwe amagara y'abantu mu Burundi bamenyesha ko hatekiza ca korera. Abantu batari munsi ya 30 nibo bamaze kwandura korera muri iyi minsi mu Burundi nk'uko byavuzwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu kuri wa kabiri ku mugoroba. Abanyagihugu bavuga ko bitumwa n'ubukene bw'amazi meza. Abarwayi batowe mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura na Cibitoke muri aruko bushira uburengero bw'u Burundi, ibitigiri bihari ni vyatorukanijwe gushika ku wa 4 Nyakanga nkuko bivugwa na muganga Policarpe Ndayisaba sanzwe ari umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Abanyagihugu bavuga ko ubukene bw'amazi ari bwo bukwega ico kiza. Abanyagihugu bakoresha amazi yo mu mwonga wa Nyabagere, ivyo bitumwa babangamirwa n'indwara ziturutse ku isuku rike na cane korera. Bivugwa n'abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura na cane mu buraruko ho hasanzwe habangamiwe hari abanduye. Ku wa gatandatu uheze igipolisi gikinga impanuka carahaye amazi abanyagihugu bo mu makaritsiye mu buraruko bwa Bujumbura. Ibintu bigiye kuyangara kubera ko Regideso ashobora gutanga amazi meza mu makaritsiye yose, niko babirabira hagufi bashikirije.
muri ntwarane uyu mwaka SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru yari yavuze ibijanye na korera muri Rugombo mu ntara ya Cibitoke sanzwe ariho iyo ndwara yama izanana kubera ubukene bw'amazi meza muri iyo komine. Abanyagihugu banywa amazi ya Rusizi rusanzwe rutandukanye Burundi na Republika Iharanira Rusange ya Kongo saba ko buronswa amazi meza. Ishiramwe ry'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières ririko riravuza bafashwe kandi rikagira isekeza ryo guhimiriza mu mihana irimwo abafashwe n'ico kiza. Ishiramwe Croix Rouge Burundi rirakomeje ripompa ingo na cane izirimwo abanduye. Abanyagihugu bo mu Rugombo rero bakidoga bavuga ko ishiramwe ritanga amazi n'umuyagankuba Regideso kubera ko ridashaka kubaha amazi meza mu ngo. Burundi korera iguma igaruka yisubiriza bice vyo mu burengero bisanzwe vyegereye Tanganyika nivyo biguma bibangamirwa kurusha. Kubwa UNICEF iryo tangazo ry'abategetsi rifata akarere k'imbo kose co kimwe na Cibitoke na Nyanza-Lac ntara y'Amakamba iri mu manuko bwahabangamiwe. Abanyagihugu bo muri ako karere bagahamagarirwa kwirikiza amabwiriza y'isuku yose. Inshuro ya kabiri kiza ca korera cibonekeje uyu mwaka muri nzero cari cibonekeje muri izo ntara anyene. Bindi biriko bivugwa cane mu Rumonge bane mu bajejwe intwaro barahagaritswe ku mvo y'amakosa bakoze mu rudandazwa rw'isukari. Leonard Sirabahenda n'umukuru wa zone Kizuka muri komine intara ya Rumonge yahagaritswe ku Imana ku itariki ya 3 Nyakanga kurikiranwa ku bunenge bwibonekeje mu rudandazwa rw'isukari. Abandi bajejwe intwaro batatu barahagaritswe co kimwe n'abadandaza batatu ku bw'amasoko mu gipolisi. Bose bafungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi ca Rumonge. Umukuru w'umutumba Kanyenkuko mu gisagara ca Rumonge, uwo mutumba Muhanda na Gitwe muri zone Buruhukiro muri komine Rumonge nabo nyene barahagaritswe co kimwe n'abadandaza batatu batanga isukari ya Sosumo nabo nyene barahagaritswe ku bw'isoko mu gipolisi. Amasoko mu gipolisi avuga ko izo ndongozi mu ntwaro zikurikiranwa ni kwinyuruzwa ry'isukari no kuyitanga mu gifungu kidasanzwe. Batohoza ariko araba kugira ngo hamenyekane ico umwe wese yakoze, niko isoko mu gipolisi irivuga. Mu mpera za Myandagaro abanyagihugu bari bidogeye uko isukari itangwa bakemeza ko bamwe mu ntwaro borohereza abanywanyi ba CNDD-FDD bandi bakanyuruza isukari igenewe abanyagihugu. Ku isukari izotangwa vyari vyashizwe ahabona n'abajejwe intwaro mu ntara ya Rumonge. Nubwo biruko bamwe mu banyagihugu bavuga ko ahubwo kwari ukugomba gukingira ikibabajejwe intwaro ku rwego rwo hejuru, kwerekana ko ku rupapuro ko itangwa n'isukari rikorwa mu muco ariko atari ko biri ku rubuga. Bivuye ku myidogo y'abanyagihugu bijanye n'itangwa ribi n'isukari mu ntara ya Rumonge, musoko mu vy'intwaro muri iyo ntara avuga ko inama yo mu mwiherero ya Buramatari n'abasitanteri b'amakomine yabaye kuri uyu wa 4 Nyakanga 2023 k'intumbero yo kwari gutorera inyishu ico kibazo. Hari byinshi rero bitandukanye tuza kubashikiriza mu yandi makuru tuza kubageza ko. Ndagusaba kugira ngo fyonde kuri subscribe canke sabone ni utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose edushikiriza kuri iyi imbonesha kure. Cyo gusaba nuko ufyonda kuri subscribe canke sabone ni utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose edushikiriza kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV. Turi ku munsi wa gatatu ku itariki ya 6 Nyakanga 2023. Imana ibahezagire.